bakunzi ba Igasha TV nongeye kubaramuka mwiriwe mwaramutse meze neza bivanye naho muherereye muri aka kanya bakoze hanyuma ijwi ryanje uko mubyumva mugihangana ubona bimaze iminsi ntayo clip video y'uyu munsi ikaba tugiye kuvuga ku bintu bitanu muzobona n'umwamama bitanu muzobona n'ababyeyi cyane mumaze kubona kubamaze kubamama hanyuma kubari mu nzira yo kubamama ntibize bibatangaza mubimenye arava mutivyo ibintu bitanu ni icambere niho hantu hambere uzomenya combien de fois ukunda mama wawe ugiye kuvyara muzambwira n'umwashika uzomenya ko ukunda mama wawe ushikanye umwana mubonye nkuko n'ibyo cuvuga uti kumbe yaciye muri rimwe kabiri arahubikiza gatatu n'iki donc mama wawe niwe muntu wa mbere uba wifuza kubona ushikanye umwana niwe muntu wa mbere ugirira confiance afasha umwana wawe niwe muntu wenyine ushobora gusinzira uzi yuko ari ngaho ariko arakuranga umwana abandi bose umenga utegereje kubigisha hari ikintu utegereje kubereka hari ikintu utegereje kubibutsa ariko mama wawe ukibona ufite confiance ukabumva umenga aratahura arazi neza gufata umwana kurusha abandi bose parce que nawe yarakureze donc c'est très normal hari abantu peut-être nko muri iyi minsi bashobora kuba batari en bon terme n'abavyeyi babo hariho abatakifise abana wabo muri Rwanda babwiye ko bizari ressentir ujya munsi niho muzovyumva cane kurusha icya kabiri urakunda umupartenaire wawe iyo uhejeje kubona umwana niho wumva donc ni iminsi ikurikira ibica bikurikira inyuma yaho gutaha muhira gufashanya kuvyuka nijoro konsa umwana akamugufatira akagufasha kumuhendagiza ariko ararira hariho ubundi rukundo ruca rukura muri wowe hariho ukundi kuntu utangura kumuraba bitandukanye no kuba uri muraba byose ubusanzwe mukunda ariko hari ikindi kintu kiba kibafatanije cyane kurusha ibyo mwahorana uramukunda cyane kurusha uramwizera cyane kurusha kandi bawumva ko umukeneye cyane kurusha icya gatatu urakunda ubuzima kare hari ibintu bibaza ati coshe kiricaye cyo cyose hageze harahageze wongera umwana uzokwifuza kugira amagara meza uzokwifuza kwifata neza kugira uzoshobore kurera umwana wawe neza ko ubwoba bwa mbere umuvyeyi yagira ariko arabona umwana wiwe akura nuko yoba atakiriho hanyuma agafatwa nabi n'uwundi muntu canke akaregwa n'uwundi muntu nta muvyeyi nibaza ko avyifuza nibwo bwoba bwa mbere umuvyeyi agira uzokwifuza kwifata neza kurusha uko wahora wifata kugira ushobore kwirerera umwana wawe icya kane urabona uramenya ucumura uri kuribona kera mu mwana wawe sinzi ko vyumvikana ni ukuvuga iki umwana wawe hariho utuntu agira ugacumenga uri kubibona kera usanga uri kuratahura ibintu bimwe bimwe uri kurahindura ukuntu wahora ubona ibintu ukuntu wahora ufata abantu utanguye kudevelopa patience umwana akamenya uti yakoze amakosa ariko naje narabikoze ibi ni byagenze ukuri ariko naje narabikoze donc tutahura kubona ubuzima ukundi kuntu utahora ububona icya gatanu aricyo cya nyuma uriyumvira kazoza kurusha uko wahora wiyumvira yego hariho abantu mu buzima kuva akiri muto aba asanzwe yiyumvira cyane kure ariko iyo umaze kuronka umwana rero ho
bicaye ibindi uriyumvira cyane rwose kazoza k'umwana wawe kazoza k'umuryango wawe ni ukuvuga amadesiziyo yose usubira gufata kuva ico gihe aba ari amadesiziyo uyafata uraba umwana wawe kurusha uko uraba abandi bari ngaho. Donc muri uwo mwanya uriyumvira uti ninakora iki, eswe mu mwaka uza, mu myaka ibiri, mu myaka 5 bizogira impact imeze gute ku mwana wanje no ku buzima bwiwe. Uca ubwenge niko navuga, uca ubwenge, utangwa kwiyumvira kure, utangwa kubona kure, utangwa planifya ibintu binini kurusha uko wahora ubikora. Tuzosubira rero muri video ikurikira, nizere yuko hari ico vyabafashije, hari ico bizobafasha ku bariko bari mu nzira baja kuba bazihi. Nizere ko mutazotangara n'ivyabashikira nyuma yuko ndavuga, hanyuma nimurabona n'ibindi ntavuze muri iyi video muri commentaire ntimwibagire kugira like na share, hanyuma mubandanye mukurikira Gasha TV n'amakuru yo kubandanya.